menya ko nawe uri muri nombre uri mu gitigiri cyabo bagenda nabo sinzi ko niyo mukobwa ntawe nzi ko Jesse nemera ko ari n'uyo mukobwa we wambwiye ni umukobwa uvuga Jesse nemera ko ari uyo ko Jemfis wanje yamaye amakuru kandi we nukeneye kumenya wamaye amakuru ukeneye kubona gusa ati eske bwashesetse vyumye ukwiye kuraba gusa ati vyagenze guto no munsi urumva bro wewe uri kuragaragara bukebuke abantu bariko baragutahura neza ndetse rero nivyo uri kuriyemerera ati je nubwo no neza abantu uri utanguye kuneza abantu reka ubwoba mutareka ubwoba tekereza shira kuri karubanda amafuti ya bamwe ariko nayawe niyaja ko ntugira ubwoba ntujugumire guma hamwe ni nkuko nayanje agiye ko sinjugumira ndatekereza ati wana Samanda arafashwe reka dutekereze urumva utsinzwe uremera amanika amaboko ati jewe urugamba rwananiye apana kuca wigovyora wireguza ibitaja ntibize ngo ushake kwereka uyo mukobwa yuko abantu yuko uyo mukobwa ngo wamumenye ngo ari ndaya nimba ari ndaya na uriyo ubana na suneba ugasuneba nkawe urumva nimba uyo mwigeme ari ndaya nawe uri ndaya 200 banyanka ariko urafise nandi ma audio y'abantu 30 cyangwa 40 ingahe bankunda sinkundwa na bose kuko na Yesu ntiyemegwa na bose urumva ivyo ndabizi nta mpamvu ihari yo kurinda kunsigurira ngo urumva ngo bimeze uko Yesu ngo muri Bibiliya ngo haranditswe ngo umuntu ngo biraharanditswe ngo abagabo ngo bendana nimba handitswe uko wewe none ubikoresha uko nyene ntukoresha imvugo mbabara amatwi ga mwene wacu safi bitya ntushobora gukoresha imvugo mbabarira amatwi regira gatoya ukavuga ati ibi bintu burya ntibishemeye ibintu sivyo ubivuga uko nyene higa mwe nimwe muyovye isi mu kuntu mu kutamenya mukibaza ngo muri ko muvuga ngo nkuko Bibiliya ivuga mbe murazi ko Bibiliya bugishobora kukuyovya hari amajambo usoma muri Bibiliya gatuma ureka gusenga hari umuntu yoza gusigura Bibiliya ugasanga ari karaguhuvya akoresheje Bibiliya nyene ni nayo mpamvu ari jambo ry'Imana rivuga ati umuntu hazogera umuntu atungwa nico yakiri ivyo wasomye watahuye ari byo bigutunga bigufasha ku munsi w'umuhero uzogene ngaho wasame ngo Bibiliya ngo ivuga uku wewe soma Bibiliya utahure urumva usome wizere ariko ntushake kuyiterwa kujya nyene ngo ya mwene wacu Bibiliya suko mama yanuke kwanza audio yiwe ngo je koresha umwanya ranshisha koresha umwanya ngo bijya bintu yagize ngo ari nikigano yigeze gukora ngo abana ngo abashira ku bwaro ntabwo ari jewe bene wacu ntabwo ari jewe je nimba navuye muri waka urumva navuye muri waka ntibisigura yuko ari je nakora ibiganiro gusa hari abandi bakora ibiganiro urumva bivyo bintu je mushaka kuntako kunyagiriza ntabwo ari jewe nimba ari je kandi niyo nkingi mufise niyo nkingi mwabonye urumva jewe nimba navuye muri waka naravuyeyo sije nakoze kingana nimba ari cyo mwikeka mwibaza ko ari yo nkingi yo kumfungisha jewe nimba ari yo nzira mubona mwocamo kugira mumfungishe jewe ntigikunda si jewe murashaka muteresheje ke kiganiro mugishire ku karubanda n'izina ry'Imana cempfa si jewe ibiganiro nakoze ni bien n'amahoro menshi ni sawa nubwo ari ivy'amakosa nakoze urumva hari ivy'amakosa mbe dukoresha amategeko agenga neza intuze umwuga nawe we Chimamanda n'ukuri kw'Imana we wofungwa kuko ajya ama video shira hagaragara baba gutumye bijya bintu ufata ugapubliya baba bagutumye reka dukore nk'urusaku we nimburi gukora nk'urusaku reka dukore nk'urusaku urumva jewe rero ujya si jewe mbabarira cyane si jewe kandi ndakwiyamye si jewe
urondera iyindi nzira uzomfungishamwo kwera unsumvya amahera kwera unsumvya ubunini kwera unsumvya kumenyekana ariko apana kubicisha no kuja kurondera ama video hirya nino ngo ibiganiro yakoze ngo ivyukunuku ngo ni jewe ntabwo ari jewe mwene wacu ntabwo ari jewe kandi ndabisuyemo ntabwo ari jewe urumva jewe nukomeze uyu mutipe warungikiye audio namwishuye ati urumva namwishuye ati urumva sawa namwishuye ati mani je ntabwo bamuntera nukuri kw'Imana mwe ntabwo bamuntera kuko jewe kandi umviriza ndakubwira ikintu si Happy River si Sandi sinde si ba profete si ba dadi siwe nta numwe je tuyaga Happy River fuck you ntituyaga Sandi fuck you ndaberetse neza yuko jatabirefu nta mafaranga yabonja nta ba profete amafaranga yabonja ndababwiye uko kubera ubone neza yuko jewe tudacuditse hamwe jewe ivyanje nkora ndabikora nka jewe nyene urumva ni jewe nyene ndavyituma kuko ndabona neza yuko bibereye kujaha Happy River je ntabwo ari umugenzi wanje duriye ku kazi nimba naraja kumukoresha ibiganiro c'est tout nimba se namukoresha ibiganiro c'est tout nta kindi duhuriyeko urumva abo ba profete nta numu profete numwe arigera nyandikira jewe ngo bitekoresha umwanya ngo bandanye oya nta numwe nta nuwo nkeneye ko boca banyosha nabi boca bankoresha amafuti boca batangura kundimita ngurumva ngo mwihoze ngo zopfa nabi niko boca bambwira ndabizi ngo mwihoze ngo ujya ngo azomenywa n'Imana erega nico boza bampanura niyo mpamvu ntobahana umwanya jibi ndabikora ni kubera ari ndabibona ko bibereye jewe na staff yanje yakoresha umwanya media ni tubona yuko bibereye ko bija tuliwapiga mwili kwa zero kufika mu kiwanja wakakimbia bakunzi bakoresha umwanya media mumeze neza reka nizere neza yuko mumeze neza ndi wa mwana wanyu bita ngo umuntu wa rumogi bita ngo umboregwa bita ngo umusani bita umusazi bita umuntu yishira mu vyatazi ngarutse kandi ngagucumita undi mwami gutera igitero jewe banyita koresha umwanya nimba nitwa koresha umwanya iryo zina rirafise insiguro yaryo kandi zina isigura ikomeye cyane nkoresha umwanya mu ncamake ni nayo mpamvu ntera abantu bamaze kwifatira abantu mu mitwe yabo bamaze kugira abantu yuko umengo bona beranda bamaze gufata abantu yuko umengo babakoresha uko bashatse kubera babaje ku mbuga zabo abantu barenga 150 bakabifatira jewe nkabacumita imyami kandi gafata kandi gakunda iyo myami ubwo rero je nawe turiko turavugana muri uno mwanya mwene wacu narakurikiranye ibintu byose ukungene bimeze narafasha kanya gakwiye cyane ndakurikirana kimwe ku kindi ukuri nashize hagaragara ama audio yarumvikanye nubwo ari abantu bamwe bamaririza ngo ayo ma audio ngo sayabo ngo ayo ngo sayiwe ngo CHIMAMANDA uyo mu CHIMAMANDA bene wacu jewe akubwira neza ngo nta nizina giwenzi mu gihanzi neza cyane mu gihamfise ko nubwoba anantinya abonye nicaye nga amenya yuko amazi agira seseke amenya yuko agira rangizwe pi jendi muto waranyise umwana ngo reka ndagukosore wa mwana we uyu mwana ngo ndamukosore ngo ijambo rimwe kurindi ngo ndamwice jewe koresha umwanya never bro never ntibikunda ntushobora kunshobora mani kuko jewe uko biri kose je ndarinzwe kabisa je ibitero jewe bindondera ni vyinshi cyane ariko vyose birangira bikubiswe hasi birangira bitsinzwe bitekereje ndi umwana wo mukamengo umenye ndi umunyarusaku bro
je naragaragaje amaudio uri kurasaba umukobwa akwamburira impuzu akwereke ubu bwambure bwiwe ama message ivyo mwemeranya uyo mukobwa waramaze no kumumenya uramuzi ndabizi uramuzi kandi uravyemera ariko akabazo kamwe mwene wacu kuki wakoze ikiganiro ushaka kubeshuza ivyo nashikirije urabikwepa abantu nibari bakeneye kumva wewe ngo ujya mukobwa kume ngo agendana nanaka kuko nawe uramuzi nawe muragendana nimba agendana nanaka menya ko nawe uri muri nombre uri mu gitigiri cyabo bagendana nabo sinzi ko niyo mukobwa nawe nzi ko Jesse nemera ko ari n'uyo mukobwa we wambwiye ni umukobwa uvuga Jesse nemera ko ari uyo ko je mfise wanje yamaye amakuru kandi we nukeneye kumenya wamaye amakuru ukeneye kubona gusa ati eske bwashesetse vyumye ukwiye kuraba gusa ati vyagenze guto no muzi urumva bro wewe uri kuragaragara bukebuke abantu bariko baragutahura neza ndetse rero nivyo uri kuriyemerera ati je nubwo novuga ngo imbwa nubwo novuga iki ngo sindi apotre sindinde none kuki utari apotre utari umupasteur utari umukozi w'Imana kwera iki winjira ubuzima bw'abakozi b'Imana nta nyungu bifisemo ukeneye iki uri giki ushaka iki nimba atavyo urimo ukwiye kuvuga uko wishakiye ubigirira iki urumva je nimba nza nkavuga reka je ndakubwira impamvu jewe nshobora kwicara aha nkavuga kuri ibi bintu bro je ndi muri entertainment sivyo je ndi muri entertainment ni mu gisata c'imyidagaduro urumva je sinkoresha ibiganiro gusa abasani abakinyi b'amareresi ndakoresha n'ibiganiro abantu nsabira ubufasha ndakora ibiganiro by'abantu bakora utwabo ufise nk'ivyo udandaza je turakorana ikiganiro neza nkakugirira publicity bisigura neza yuko nibi ndiko ndakora ni gisata canje nibi ndabifise mu ububasha bwo kubivugako kuko nibiko biravugwa muri entertainment biri muri industry muri rusangi my brother wewe ahamfise audio z'abantu uri kuranteza uri kuneza abantu utangwe kuneza abantu reka ubwoba mutareka ubwoba tekereza shira kuri karubanda amafuti ya bamwe ariko nayawe niyaja ko ntugira ubwoba ntujugumire guma hamwe ni nkuko nayanje agiye ko sinjugumira ndatekereza ati wana Samanda arafashwe reka dutekereze urumva utsinzwe uremera wamanika amaboko ati jewe urugamba rwananiye apana kuca wigovyora wireguza bitaja ntibize ngo ushake kwereka uyo mukobwa yuko abantu yuko uyo mukobwa ngo wamumenye ngo ari ndaya nimba ari ndaya na uriyo ubana na suneba ugasuneba nkawe urumva nimba uyo mwigeme ari ndaya na uri ndaya mwene wacu ndibaza uri kuravyibonera wenyene urafata kanya usome commentaire ziri ku rubuga rwawe harabatangwe kugutahura muta kandi je sindiko ndaza kukwankanisha n'abantu ngo abantu bave ku rubuga rwawe cenkeneye ko rukuru rubuga rwawe ariko rukure mukuri no mu muhemu kuko we uri mu gisata cha gospel uvuga kuri mu gisata cha gospel kuko ukorera abantu ba gospel cyane urumva bamukuri no mu muhemu rero bamukuri vugisha ukuri kushira ukuri ahagaragara apana kurengera karimbo muntu cyangwa apana kwikinga igisaka para kwigira umweranda ugufyonda abandi nawe karabaye reka mufata kare mwumviriza no audio reka mwumviriza no audio y'umuntu yatumwe nawe wenyene mwumvirize mwumve je koresha umwanya ibitero ingwano ngomba ngwane nayo kandi nzorangira ndayitsinze
cenzo rangira ndayitsinze wewe nushobora kuntsinda ko wewe uvuga kunzi neza kunuku sawa uranzi nanje ndakuzi kandi ndakuzi buke sindakuzi cyane ariko ukundakuzi buke bizotuma ndakumenya cyane hari abantu rero mushaka kumutera amanya mu uyo mugabo reka kwishura uyo muntu reka kwishura akoresha umwanya sawa ureke kunyishura jenzo kwama ndagutera urareka kunyishura ureke kunyishura je shaka gusa usigure utanga umucati uyo mukobwa burya byagenze gusigurira abantu atujye mukobwa burya je yari umudemo wanje rero mva dufitana imigambi myinshi urumva rero naje ndaja mu rukundo kunuku sigura abantu ko wemera kabiregura kuze urabona bikamufata kabasi mumviriza no mahoti Muzewenya ujya nyambariwe koresha umwanya ujya koresha umwanya barakwiye kumuhana bakamu kandi koresha umwanya aca yicira abandi babanyamakuru je koresha umwanya sindanamukunda je koresha umwanya zanu ibinyoma gusa ngo namakuru ari karaha abantu ubone ibintu biradora ujya koresha umwanya aragoye kandi koresha umwanya burya bazomufunga ni yarabana bikoresha umwanya uko ibintu avuga byose nta kuri kuba kurimo no kudendekeranya gusa kubesha abantu ndigute yakoresha umwanya umaze neza haba inimero yakwirenda yironke nayihawe n'abamenyesha bakuru bageze bawe kuko nari mbabaye cyane muri jewe jewe fise uburyo meze n'uburyo nteye ndi umuntu iyo mbonye ikintu zishaka kucihangana cyane so kadoge kwijambo uyu mukobwa ni inshuti yanje je twahoze tuvugana uyu kandi n'ubu turavugana hameje warasaze urasaragurika mu bupfu bwanyu bwo bumenyesha makuru bwanyu tatayimene uriko murakora mujagada mu bintu by'ubupfu bwanyu wumve ko biriko birababaza abantu bose cyane ni utihe na wigeze kirino shuti aboneka uyu mwigeme nzahaba nzinyina nzise sivyo niho byakugoreye cyane ariko wihangane presana ubupfu turakunze kubisasangura uyu mwigeme yitwanje ari Oman sivyo rero kiretse ko kiretse ko ubuntu bw'ubujojojo novuga baguhaye ubujojo n'ubufana wanwoye kugira ngo ubeshe wagiriza ibintu Moses muri yenda Moses ntimwomugwanya ngo mushobore kuko ubupfu bwanyu bwose arabuzi twe dukora makuru kubarusha tuza makuru kubarusha uko mwe mwibaza ko muri abamenyesha makuru mugabo twe turabigendana ntiturabana tubishira kuri social media ariko iyo wakwenda byose ngo warazaza cyangwa ucinyize Moses nakubwira ngo uri umwana muto uri kurasaragurika sivyo ibi uburyo byakirwe byose ndabizi ko uyu mwigeme wenyine ubwiwe ndafise message wenyine yanyibyirira bya Moses aramenyibyirira bya Moses ariko mu byo yavugana numva ko ari iby'ubupfu bwabo bwarayi bw'abakobwa bagezeho mani bagara namva ko atari byo ariko ubu rero ari mu rukuru na Ayandi mu Kristo umuswaganyi umupfumu mubi yikika mu ijambo ry'Imana niwe bikokeranye niwe bikokanye uyu ndiko ndavugana na Ayandi mu Kristo wambwira ngo ndeke no kumucisha bukara kubera iki yaramaze kwicwa yararoze n'ibintu bavuga ngo ubufu bw'abakobwa ntazi n'uwo yinje wari we ibi niko ndavuga ndaze kuza kubitanga ariko ntabwo bafise mwe muri abana batoyi cyane so niko ndakubwire ndaguhanura udashaka ko ikimenyesha makuru cyawe cakugabwa canke nawe urakazi canke ndabari bakwizeye bakubure urabizaye n'inkuru watanze yewe y'abana ngo bagize ngo babafashe bajya bose n'abashitse ko byose ndabizi rero umwanya n'umwanya turashobora gukorera ku makuru yawe nawe tukakuraba tukaraba ivyiwawe vyawe nawe ivyiwawe kuko ivyo uri kurakora uri kubikora mu kajagari mu bupfu bw'ubufafa kubera ko ivyo baguha n'ubujwi wumva Moses ntiwomugwanya ngo mushobore uri umwana ujya nimwoterana amajambo nimwotera amajambo rero wiga uburyo ugenda mw'isi udashaka ko isi izokwigisha canke ngo uhure n'ibibazo imbere canke ubure n'ikibazo c'ubuzima canke uyinge mon frère wiga uburyo ugenda mw'isi
ibyo Bibiliya navyo ntabyuzi ureke kuzusara unwimogo bisaramwo wiga uburyo ugenda mw'iyi si turimwa kuko iyi si nitakwigisha nta kintu kibuzo buri kuramenya rero umenya abuzuhoha ucisha mu kanwa nabo uvuga mu busazisazi bwawe umenye uko ugenda mw'isi niko nakubwiye so rero sinje ko gutera ubwoba kiretse ko Jesse ntera n'ubwoba ariko je nkorera ibintu biri mu muco kuko Jesse ivyo muhohaho rero nje kukubwira ukuri nkubwira ijya nkuru watanze siyo na gatoye siyo nk'umuntu wakubwira ati bijya audio ya Moses woyiba ujya mukobwa wenyine ubwiye ko nawubwiye mpajya ma audio mpena zijya message ko vyapurari ndaguhe message yewe twavuganye mumenye rero uburyo mugenda mureke gupfa bukiri mwiyisi mutahiga ibintu ro muza kwegeka ku muntu ngo yakoze ibi ubwo buswagaye bwanyu turabuzi ndabizi n'amabwire y'ivyo nibaza muraje kumviriza ayo maudio yo mushinga ntahe uyo mushinga audio ya mbere aza buke koresha umwanya bitekoresha umwanya sawa koresha umwanya atangura gukara mu nyuma ibintu ari karansigurira yanumengo no muvugizi wa uyo mucimamanda nyene umengo no muvugizi wiwe kuko yatanguye andungikira audio y'umuntu mengo ngo aranyanka je ndazi ko ari abantu banyanka ndazi ko ari n'abantu bankunda mwene wacu ntushobora kundungikira umuntu nubwo hari n'abantu wo mpereza n'amaudio y'abantu 10 canke 15 canke 20 banyanka ariko urafise nandi maudio y'abantu 30 canke 40 ingahe bankunda sinkundwa na bose kuko na Yesu ntiyemegwa na bose urumva ivyo ndabizi nta mpamvu ihari yo kurinda kunsigurira ngo urumva ngo bimeze uko Yesu ngo muri Bibiliya ngo haranditswe ngo umuntu ngo biraharanditswe ngo abagabo ngo bendana nimba handitswe uko wewe none ubikoresha uko nyene ntukoresha imvugo mbabara amatwi ga mwene wacu safi bitya ntushobora gukoresha imvugo mbabarira amatwi regira gatoya ukavuga ati ibi bintu burya ntibishemeye ibintu sivyo ubivuga uko nyene higa mwe nimwe muyovyisi mu kuntu mu kutamenya mukibaza ngo muri ko muvuga ngo nkuko Bibiliya ivuga mbe murazi ko Bibiliya bugishobora kukuyovya hari amajambo usoma muri Bibiliya gatuma ureka gusenga hari umuntu yoza gusigura Bibiliya ugasanga ari karaguhuvya akoresheje Bibiliya nyene ni nayo mpamvu ari jambo ry'Imana rivuga ati umuntu hazogera umuntu atungwa nico yakiri ivyo wasomye watahu yari byo bigutunga bigufasha ku munsi w'umuhero uzogene ngaho wasame ngo Bibiliya ngo ivuguku wewe soma Bibiliya utahure urumva usome wizere ariko ntushake kuyiterwa kujya nyene ngo ya mwene wacu Bibiliya suko urumva umviriza rero jewe hari ikintu ngomba kubabwira uyo audio mugira mumvirize ngaho iyo audio mugira mumvirize ngaho n'umuntu w'umumama nawe ni yo mutipe nyene yarungitswe CHIMAMANDA yarabivuzemo kandi si CHIMAMANDA nababwiye ukuri si CHIMAMANDA uyu muntu oya n'umuntu yarungitswe ariko avuga nka CHIMAMANDA ashaka umenga amuri mu kibanza urumva jewe uyo muntu w'umumama yanukiye kwanza audio yiwe ngo je koresha umwanya arashisha koresha umwanya ngo bijya bintu yagize ngo ari nikigano yigeze gukora ngo abana ngo abashira ku bwaro ntabwo ari jewe bene wacu ntabwo ari jewe je nimba navuye muri waka urumva navuye muri waka ntibisigura yuko ari je nakora ibiganiro gusa hari abandi bakora ibiganiro urumva bivyo bintu je mushaka ntako kunyagiriza ntabwo ari jewe ntabwo ari je nimba ari je kandi niyo nkingi mufise niyo nkingi mwabonye jewe nimba navuye muri waka naravuyeyo sije nakoze kingana nimba ari cyo mwikeka mwibaza ko ari yo nkingi yo kumfungisha jewe nimba ari yo nzira mubona mwocamo kugira mumfungishe jewe ntigikunda si jewe murashaka muteresheje kiye kiganiro mugishire ku karubanda n'izina ry'Imana ace mfasi jewe ibiganiro nakoze ni bien n'amahoro menshi ni sawa nubwo ari ivy'amakosa nakoze urumva hari ivy'amakosa mbe dukoresha amategeko dukoresha amategeko agenga neza intuze
umwuga nawe we Chimamanda nukuri kwimana we wofungwa kuko ajya ama video shira hagaragara baba gutumye bijya bintu ufata ugapublia baba bagutumye reka dukore nk'urusaku we nimburi gukora nk'urusaku reka dukore nk'urusaku urumva jewe rero ujya si jewe mbabarira cyane si jewe kandi ndakwiyamye si jewe urondera yindi nzira uzomfungishamwo kwera unsumvya amahera kwera unsumvya ubunini kwera unsumvya kumenyekana ari kapana kubicisha no kuja kurondera ama video hirya nino ngo ibiganiro yakoze ngo ivyukunuku ngo ni jewe ntabwo ari jewe mwene wacu ntabwo ari jewe kandi ndabisuyemo ntabwo ari jewe urumva jewe nukomeze uyu mutipe warungikiye audio namwishuye ati urumva namwishuye ati urumva sawa namwishuye ati mani je ntabwo bamuntera nukuri kwimana mwe ntabwo bamuntera kuko jewe kandi umviriza ndakubwira ikintu si Happy River si Sandi sinde si ba Prophete si ba Daddy siwe nta numwe je tuyaga Happy River fuck you ntituyaga Sandi fuck you ndaberetse neza yuko jatabirefu nta mafaranga yabonja nta ba Prophete amafaranga yabonja ndababwiye yuko kubera ubone neza yuko jewe tudacuditse hamwe jewe ivyanje nkora ndabikora nka jewe nyene urumva ni jewe nyene ndavyituma kuko ndabona neza yuko bibereye kujaha Happy River je ntabwo ari umugenzi wanje duriye ku kazi nimba naraja kumukoresha ibiganiro c'est tout nimba sana mukoresha ibiganiro c'est tout nta kindi duhuriyeko urumva abo ba Prophete nta numu Prophete numarigeranya nyandikira jewe ngo bitekoresha umwanya ngo bandanye oya nta numwe nta nuwo nkeneye ko boca banyosha nabi boca bankoresha amafuti boca batangura kundimita ngurumva ngo mwihoze ngo zopfa nabi niko boca bambwira ndabizi ngo mwihoze ngo ujya ngo azomenywa n'Imana erega nico boza bampanura niyo mpamvu ntobaha n'umwanya jibi ndabikora ni kubera ari ndabibona ko bibereye jewe na staff yanje yakoresha umwanya media ni tubona yuko bibereye ko bija hagaragara urumva rero umenye neza yuko abantu wizera ko bantu maje bancorera nta numwe ancorera kuko nta nikingorongoro cyabo je ndingeranja ngo bancoreye bagiye gufasha bakampamagara nibye nakazi kanje nivyo nkora kugaragaza igikorwa koze nawe we nimba ari umuntu uzosha gufasha uzontume nta kibazo ibiri ngani bizoje mu kazi oya ibi biri ngaha tuyage nyene tubwizanye ukuri ariko ntibizoje mu kazi abantu rero muri kuranteza bantera ubwoba je ntabwo bagiye kuntera ayamukoresha umwanya ayamukoresha umwanya je nibizokunda ntimuzonanshobora urumva nuko bimeze mwene wacu nuko bimeze nta mafaranga y'umudiaspora jewe ngo ndiko ndajya kubera ngo mvuge ngaha niyo mpamvu Happy River ndamuhaye fuck you niyo mpamvu Sandi ndamuhaye fuck you niyo mpamvu ba Prophete ndabahaye fuck you ko sibo bantuma ni jewe nyene nituma numurimo mwitumo kuko nurubuga ndabishirako nurubuga gwanje urumva yaba ari bantuma boshira no kumbuga zabo mbe uramaze kubona n'umunsi numwe sanda postinga na link y'ibi bintu uramaze kubona Prophete kanaka yabishize no kuri stati ngo yego shago oya nibina barabona neza yuko uri kurahondagurwa barabona neza uko ndiko ndafyonda igihere ndiko ndafyonda mu gihe ariwe wamyise umwana ngo umwana ndamukosora none kwera iki ufata video ntutangure y'amajambo yongoreka ndagufyonde ndagukandagire kwera iki ubu ufise ubwoba ubu urajugumira urabura n'intango urabura n'ifatiro urumva subira wikubida ugikiriza ngo nkubita umwana ce ngaragaza n'ibindi ndabakunda cyane.